nitwa Kathia Gretta Iradukunda, nkaba ndongoye ishirahamwe Hyacinth Art House gishinze kugwanya icatsi Jacinthe igakoramwo ibikoresho vyo kujisha. Jewe ndi umunyamigambi, nashinze ishirahamwe ryitwa Hyacinth Art House. Ico dukora twihaye ihangiro ryo kugwanya Jacinthe kuri Tanganyika, hama tukayikuraho, hama tugakoramwo ibikoresho vyiza vyo gushariza amazu yanyu, amabiro yanyu. Ishirahamwe ryanje naritanguye mu kwezi kwa gatatu 2021. Jacinthe kubera ko cari igiterwa nakoze numva ko ari kibi kuri Tanganyika cane cane, mugabo hanini ku nzuzi zose zo kw'isi, hama ndavuga nti none tuzoguma tukireka gutya, tureka tugire ico dukoze. Ico kibazo ntiharagera ko ndacishura. Ibikorwa nyamukuru tumaze kurangura, icambere nuko muri hafi imyaka 2 tugira dukwize turamaze gushobora kurandura hafi amatoni 5 ya Jacinthe. Uretse ko twashoboye kwameliora amaproduit dukora, ama objet d'art, hama ikindi twishimira nuko mu vyo dukorana n'abakenyezi baruhurikiye muri koperative, cane cane iyo dukorana gose kurusha izindi ni iri Bubanza. Umukobwa biroroshe novuga ego na oya. Ego bivana naho abari n'ingene bamushigikiye n'ingene umuryango wiwe ubibona. Oya ni muri ico gihe abakuriye aho hantu canke ariho bariko akorera aho hantu badatahura ivyo akora, ari nk'aba bakora ibintu bimenyerewe mu bahungu, hari benshi batamutahura canke bamushigikire. Ego. Intambamyi abakobwa bagira mu Burundi, icambere bagira intambamyi zose zisa nk'iz'abahungu. Hariho izo kuronka uburyo bwo gukora, izo kuronka ubumenyi bwo gukora ivyo ariko arakora. Ico nico je mbona ubumenyi, uburyo, amafaranga. Nk'umukobwa rero ikica hiyongerako ni discrimination. La discrimination bamuconsidera gute? Est-ce que baramuha la valeur? Ikindi ni le profit. Umukobwa arahura n'abantu benshi bagira nkuko bari intéressé na projet yiwe, ariko au final atari byo baba bakeneye, atari kumufasha. Agaroti katanguye kuza. Amafaranga ya mbere naronse ni prix naronse muri competition Boss Lady. Icambere nukumenya ico uri kurakora, hama ukaba focus mu vyo uri kurakora. Ico novuga ni icambere kumetriza ivyo uri kurakora, hanyuma kubimetriza kumenya kubisangiza abandi, kubashira nivyo nibaza kubashira muri histoire yawe. Eko ikindi ntavyo nzi nge harimwo amahigwe. Mu kibano magenzi nagiriwe amahigwe, ikibano ndimwo ndafise abantu banashigikira cane ntaronke no bisigura, mpereye kuri famille yanje, papa wanje, abo tuvukana, abagenzi banje, support ndayifise.
indoto yanje y'ibisazi ni hamwe umunsi notembera kuva mu Gatumba gushika Inyanzarake nkakibona Jacinthe. Domaine yanje mu bintu byose nabavuga ko ubumenyi ari cyo kintu ca mbere, ni kuronka ubumenyi ababikoreramwo, urwaruka rwifuza kubikoreramo canke n'abasanzwe babikoreramo. Nico kuronka akaryo ko abantu ari leta canke ayandi ma organisation internationale kudushigikira mu bumenyi, hama après ikintu cyose kitarimwo amahera ntigitera imbere, ikintu kirimwo frambu kiraduga. Nararyohewe hama nifise ubwoba. Hari ikintu ntashobora gusigura mugabo ufise ubwoba buvanze n'umunezero. Kati amajambo atatu: ubugwaneza, ndakunda ahantu ndi haba hamerewe neza, bamerewe neza, ata stress ndabaterana, bata stress bantera. Hama ndakunda ndi umuntu afise ihangiro, ndakunda iyo nihaye ikintu ko kiba ndagishitse. Hama ikindi kintu ndakunda ibikorwa ngira bitujana n'ihangiro, yego ibikorwa nyene umuntu abikore hama atahe aryohewe. Message ya mbere noha abakenyezi, nobabwira nti abashobora gushika aho bavuga, nobabwira ati arrêtons d'être des victimes, tureke kwama kumva yuko turi abantu badashoboye. Abo nibo bazofasha babandi bari muri ya situation igoye ruguru canke ahandi hantu bacinyiza umukenyezi kuduga. Ihiganwa ndimwo ryitwa Prix Awa, ni ihiganwa ryatunganijwe na Nabel, ririmwo abakenyezi benshi, ibihugu byinshi byo muri Afrika, harimwo Burundi, ririmwo imice 4, harimwo imice yitwa startup, hari witwa scale up, hari witwa innovation, harimwo na vote du public. Jewe rero ndi mu ihiganwa rya nyuma, ndi muri final ya vote du public. Umuntu yokwifuza kuntora yoja kuri site ya Prix Awa, hama arahasanga ama video atandukanye y'abakenyezi, iyiwanje irimo. Hama niyamanuka musi araza kubona agaformulaire buzuza, ucuhitamwo uwo ukeneye gutora mu gihugu. Rero urumva ni Burundi, Kathia Gretta. Hama barakubaza aho uri, izina ryawe, email yawe, ubuhejeje. Indi mpano mfise, ndazi gutamba ikirundi no kubyina.